Yahuko nukurya. Miliyoni 25 vrema naho twahagura mugabo mugeje icambere tugere tutabura amahera neza ndagusoka ndagugura impuzu urari impuzu nyimuri kuko nka Emily manje ndakwambiye kugira n'abandi bazoze barakwiyumvira ntuzewe nukuri kwimana nukuri laba ngaho hepfo raba aha hepfo urabona laba ahantu handitse subscribe ukore subscribe nukuri kwimana ucukubita na jeme hama na commentaire ushire ko nyimba washimye utashimye uvuga ati sinashimye ico kongera ko tiniki nukuri turabasavye basha nukuri tuba twitanze namwe nimugire subscribe bavuga subscribe hari abazogira subscribe hakaba n'abazogira sabone mu gifaransa ni sabone mu cyongereza ni subscribe basha muze muraraba neza muduha subscribe ko natwe tuba twitanze bashahu shira subscribe nukuri natwe turitanga nukuri twabasaba Uganda ko tukufense ke miliyoni sheri wewe vrema nuka na kumenya no ubwidiri tuzoyisubira mbiza rero ndashaka ndakugurira impuzu nziza itakase kuburyo irya diri tuzoyikora neza ubundi ho tuzohamagara nyene bigabo bifise amafaranga unabisomeshe nzoca mpinga abagenzi benshi bazomena amaso ubwo ngiye guhiga ibigangi abari tuzoza nda telefone buryo ujya mugabo nahari gangi sigangi cyane sivyo bamubonye bako gusa ujya mu kanya kagabona ko uri ko akamaso mengo nakicanye gusa nacyo bwaje sheri umibokari amaraso y'abantu benshi nguri kuyimana ngira yaho gufasha ngira pomira urusika yo nacyo nagize ubwoba naho yaje yanukiwe yari urana ngene yirabura nari hoho yaciye ahinduka rero hoho arafyiritira naje namubonye naravye nkuko ndafati none ndi wa mujama cyane avuze gusa ijwi giwe naryo yo sheri hageze umwe ninahigaye nkujya kacamiga nikindi nyene cishigange cyateruye ivyuma sivyo ubu tuzohiga umuntu afise amamiliyari sawa wewe je nkeneye kuruhuka gatoya hama ku mugoroba nze kugenda hari impuzu ziraho nabonye iyo mukinama ahantu haraho nze kugenda rego we nawe ukeneye uzomugire ejo ndaguha amafaranga uzoje kuyizana haracuze turasohoka tumeze neza nibigabo bibashe kukwimvira umveshe mama yarange ndagura nabo nivuge mu soko hariho inkoko z'ikirundi bazanye mu soko kubera cyo twatamutoye cyo guteka inkoko neza y'ikirundi zashiri wanje gufungura inkoko y'ikirundi imeze neza genda hajya munuzeya hajya muri triware ijya yo ku gitanda urakureyo mengo nasizeho 25000 mengo hariyo 50 nibaza ko bayigura kubera ayandi narotiye make areka sino yatirira rimwe boca banyica ubusigaye ngenda no ku mufuko ngenda mfashe nkuko ndizashya jesire kurabiko jero ndagireshe wecomoka kandi merci vayegeje je nakabisura amari vayegeje nakabisura amabizu ndaza kwambara neza tu neza ndagukubita mereza gwanje ni gwanje ni okay ngo tugende basi hanyene none singeje mu soko hanyene none hanyene nivya none nza kuyiguhera basi tugende
none papa ndakubaza uravuye hariya ndagufatanya n'ijya mukecuru ntiwambwiye ugira urongora ibyo ntiwagira urongora imbere hari umviriza wowe rero ubu ngomba nigire nifatire ibyanje nigire ntuzosubira kumbona hama uca ugenda urongora barya bakecuru bawe je sinzi ikintu wamburanye nta kintu na kimwe ntaguhaye nta kuntu na kumwe ntagufashe ntagerageje mugabo byose byabaye imfagusa ariko ntaco ndabizi ko Imana izokumbaza kuko ibi wankoreye n'abana banje ngenda batwaye kuko wewe nabo woshobora ufise umwanya wo kugenda mu bagore bawe izo ndaya zawe kuba ujya kubaho uri umuntu akuze udashoboye kwiyubaha utisonera misi yose upfa nk'imbwa uraturiye hano turababara ega kandi ntunamaramara uranandaba nta n'isoni wumva ega niwe ndiko ndabwira none mamati ihangane nanje n'ivyago vyanguye ko shaje gusa je ndibaza ko banteze imiti ngo imiti ugenda hariya imiti ya hehe n'uburaya bwawe ubutandero bwawe ukagenda muri zirya ndaya zawe konona umutungo w'umuryango gusa nta kindi witahisha amajoro misi yose ushika uhenuka n'abana batakuzi imisi yose ugenda sizeri z'igitondo ukagaruka saa 9 z'ijoro baravyumva gushika naho naje ndakwibagira ugataha mwijoro gushika naho ushika uhenuka ukamenga je sindi umugore wawe ariko je sindi mushikawe ubaza ko je ndi mushikawe ushika uhenuka ukamenga nta mugore ufise abana bakavyuka bagiye gushika ubu nta mwana n'umwe akubuze itumara amarira hiyo nta n'isoni ufise kuntameze ungeze n'ahantu jewe nta n'isoni n'umaramara bahati wabonye ayo ngowe nayo wewe harawibaza ngo ndaryohewe ngo meze neza ayo ngowe nayo ndarushe asha uzoca umugani uzovuga ati mama Adija yabonye amabi aya nayo je sinzi ico nokora sinzi Amadi batashe buriji mbona by'iwawe ntihatari kweri no kwihangana nshuti yanje nuko bimeze kwigisha sigaye n'irungu bana kijye kigabo yagabo nyatazi hajya ntituvugana nzo kuba nicaye jenyine cyane ngora yego numva ndusha kandi bwawe wambwiye ngo hari akajambo ufite nza kumbwira
ubonye ibyo ubonye inshuti yanjye je mfise ikigabo nkakirya mumura abana bo mu mujyi ariko nimuhabona urabona je nk'umugabo wanjye umugabo nkabigeje nibyo nzanira ko je nkakirya gikecuru nkakurya akagenda gukurikira hariya gusiga wewe ndabifreshere ndabingene wambaye uri mwiza nacubuze mu buzima bwawe wewe ndagutererera inkuru urabona kuri konti ko hasigaye miliyoni 5 urabizi hama kija kigabo cyaturonde gishaka tucice gife ziga miliyoni 5 uzuronka mu mutahe ureremo abana kazima tagusize mu nzu zo gupanga uri mu rugo rw'iwawe n'abapanga ibo barahari ni benshi amarizo zuraronka ku musho w'ukwezi kira misozo zikwinjiriza nabibazo zoronka tugishano gife akarikiriko kiragenda gukurikira bijya bikecuru kigusiga wo mu nzu kikubuza amahoro karonka stress abanyene wonze ndabira ariko ndabira je umugabo wanje amakira kino cyose ndavyibushe